Bakunzi ba JCTV turasubiye kubaha ikaze aho muri mu mpande zine z'isi. Iki ni kiganiro nkuko mwama mudukwirikirana, ni kiganiro ugwaruka mu iterambere, ikiganiro cama kibabwira abantu batandukanye bariko barakora mu migambi y'iterambere iteza imbere igihugu. Uno munsi rero nkuko mubibona kuri plateau ya JCTV twatumiye umutumire n'umutumire adasanzwe. Mutumira dasanzwe akaba asanzwe akorera mu gisata cy'ubworozi. So bwa mbere mumubonye ngaha kuri televiziyo yacu twaramusanze ahakorera imirimo. Uno munsi rero yaje kutubwira bishasha bariko barakora mu gisata cy'ubworozi, ubworozi bw'inkoko. Nkuko mubibona umutumire so bwa mbere ashika mu kuri plateau ya JCTV, ariko mutumire tugusabe usubire widondore abariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane kwizina nitwa NAHAYO Rénovat. Ego Rénovat abatakuzi usanzwe ukora iki? Bo mu kazi ka misi yose nkorera mu gisata kijanye n'ubworozi bw'inkoko. Mu bworozi bw'inkoko uno munsi nico gisata tugomba tuvuge. Ikibazo ni kimwe, hari uwundi mworozi duheruka kubaza, mbega Rénovat mu bworozi bwawe ukora nk'ishira hamwe canke ukora nk'umuntu? Bo muri no mwanya nkora nk'umuntu, hanyuma hari n'abari mu mashirahamwe umuntu afasha akazara bahereza impanuro zitandukanye. Ego muri mu bworozi, muri mu gisata cy'ubworozi bw'inkoko muri abantu benshi, ariko mu gihugu inkoko amagi biguma bizimvye. Mbega Rénovat biva kuki? Bo icambere no vuga yuko ico bivako bwa mbere birahagaze ukuntu ivyo dukoresha mu guhingura ifungurwa zavyo ari ibintu akenshi dukora mu bihugu bibanyi. Hanyuma ikindi naco birahagaze ukuntu usanga novuga izo nkoko iyo miswi tutabironka hagufi, canke niyo tubironse tukabironka bivuye mu bihugu byo hanze, twovuga Ububirigi, tukavuga Tanzania, tukavuga na Uganda. Rero bikaza kudushikira biri ku mafaranga menshi, byo rero bigaca bituma usanga n'igiciro c'inyama kitaduga co kimwe n'igiciro umuntu aba yakoresheje mu gushobora korora izo nkoko. Bamwe rero bivanye naho bataba ariko barunguka neza bagahitamo kubanza kubihagarika canke bakabona yuko womengo nta mwimbo bitanga, bivanye no kukuntu usanga iyo miswi tutayironka canke izo ndya tutazironka ku mwanya bikwiye. Ego mu gihe igihugu cacu Uburundi buriko burahindura ingendo, leta yacu irikirahindura ingendo aho ivuga yuko mu myaka muri 2060 bifuza Uburundi buteye imbere. Rero Uburundi buteye imbere ntidushobora kubushikako mu gihe n'inyama ibintu bikenerwa kugira umuntu afungure bidashoboye kuboneka. Mwebwe nk'aborozi muri mu gisata cy'ubworozi bw'inkoko, ni igiki mubona leta yokora uno munsi kugira ico gisata cy'ubworozi bw'inkoko buhurumbirwe n'abantu benshi? Ego murakoze, ngerageje kwishura no kuvuga yuko kugira dushike kwihangiro ryaho Uburundi bushobora kuba buri mu bihugu biteye imbere mu mwaka wa 2060, no kuvuga yuko hariho bimwe novuga mu bimenyetso byerekana igihugu kiba giteye imbere. Aho rero harimo ibijanye n'ingaburo umuntu wari we wese yitwa umurundi kumbure muri ico gihe bariko arafungura, tutitaye kwigwirirana twaba tugeze ko muri ico gihe turashobora no gufatira ku biharuro bisanzwe by'uno munsi. Hari novuga amagi umuntu abwirizwa konsoma ku munsi, abwirizwa gufungura ku munsi, hakaba n'inyama kumbura umuntu ibiro by'inyama umuntu abwirizwa gufungura ku mwaka. Ibyo rero nk'amagi akenshi baravuga yuko umuntu abayeho neza mu bihugu biteye imbere umuntu afungura amagi 2 ku munsi, hanyuma ku mwaka agafungura ibiro biri hafi ya 33 na 35 ku mwaka vy'inyama. Muri ico gihe rero turiko tukaraba novuga igitigiri c'abarundi uko kingana no munsi, tutitaye ku gitigiri tuzoba tugezeyo kuri uwo munsi, biragaragara mu miliyoni 12 z'abarundi zivugwa yuko hakiri intambwe ndende cyane gose tubwirizwa gutera kugira umwimbo wiyongere, tubone neza yuko nibura twogera ku bice na 50% kwijana canke 60% bijanye n'inyama abarundi baba ariko barakenera muri ico gihe. Rero ngaha novuga yuko bimwe twavuga ubwa mbere bijanye no kuntu tworonka inkoko hafi ni ikintu cihuta canke gikenewe. Hanyuma ikijanye nuko twokwiga ibijanye no kuzifungurira na cone bikaboneka hagufi kandi novuga bitanga umwimbo, naco nyene n'ikintu coheza ngo gishobore gufasha na cyane cyane ubworozi nabwo abashobora kubwigisha tukabandanya tubwigisha. Ego naho nyene Rénovat nshaka ko ukorako, mbega abagwiza tunga bokora iki?
leta yokora iki namwe aborozi mwokora iki kugira mu mwaka w'ibihumbi 2060 Uburundi buzobe ari igihugu giteye imbere kandi dufise ivyankenerwa vyose. Ego muravuze ikijanye novuga nico abagwiza tunga bokora nuko kimwe nkuko birukira canke baba bashira amafaranga canke baba novuga bagira investissement mu bisata bitandukanye nuko n'igisata kijanye n'ubworozi naco nyene cyo shigwa mu mitahe kuko haruhande yuko kumbura umuntu ashobora kuba afise ubuhinga amafaranga nayo ni ikintu kiza gikenewe kugira ujya mugambi uri mu buhinga umuntu ashobore kugira kuwukora rero kimwe bogifata nk'ibisata nk'ibindi bagashiramo uburyo kandi ku rugero ruboneka hanyuma novuga ati kumbure kubijanye n'aborozi nabo canke abahinga bosigurira abo bagwiza tunga hanyuma na leta igahimiriza abagwiza tunga gushira imitahe yabo mu gisata c'ubworozi gutyo rero bagaheza boroherwa mu bijanye n'amakori kugira na cyane cyane ko Uburundi buri mu bihugu bisanzwe bitunzwe n'uburimi n'ubworozi hanini abantu benshi baheze baronka akazi bafatiye kuri uko kuntu abagwiza tunga baba ariko baroroherezwa na leta mu yinjizwa y'ibidandazwa bitandukanye dushobora kuba turiko turakenera mu bworozi. Ego usanzwe uri umworozi ubushize twarakugendeye ku rubuga hariho abandi bavuga yuko igituma umwimbu w'aborozi udatera imbere mu bworozi bw'inkoko usanga umworozi umwe ashaka korora inkoko 5 6 zitandukanye mbega wewe niko nawe ubibona? Jewe ico novuga ahanini kubijanye n'umwimbu nuko kimwe aborozi boronka amakuru novuga akwiye kubijanye n'ubwoko bw'inkoko babwirizwa korora kimwe iyo ukeneye korora ni byiza yuko ugira objectif ikintu wifuza gushikako uvuga ati jewe ndifuza yuko mu bworozi bw'iwanje naronka amagi akwiye ndifuza yuko mu bworozi bw'iwanje naronka inyama zikwiye hanyuma rero muri cigiye kumbure utabisobanukiwe uheze ukegera abahinga basanzwe batandukanye bakagusigura ati mbega ko wifuza inyama nizihe nkoko ushobora korora n'ubwoko bw'inkoko ushobora korora mbega ko wifuza amagi n'ubuhe bwoko bw'inkoko ushobora kugira ushobora korora ibyo rero wamaze kuronka novuga ubwoko bwiza bw'inkoko busanzwe novuga buri mu generation hafi nkuko dukunze kubivuga cyane nkuko biri hanyuma ugaheza ukaronka ingaburo nziza hanyuma ugaheza ukaronka umwigisha mwiza cyangwa umuntu agufasha gukurikirana ibitungo byawe neza ibyo ni bimwe mu bintu bitandukanye bishobora kugufasha kugira novuga réussite muri ubwo bworozi buri kurakora. Ego abandi bantu benshi tumaze kuganira baratubwira yuko batinya korora inkoko kubera ko inkoko ari bitungwa ngo bipfa cyane ku bwinshi yo woroye bigatuma aborozi bahomba mbega Rénovat nk'umuhinga yavyize ico kibazo wogitangira inyinshi zawe? Kuri ico ico novuga nuko inkoko gupfa akenshi bivana n'ukuntu hazikurikiranye guhera ku munsi wa mbere kuva zikivuka no kuvuga iyo wateguye ikibanza c'ahantu zizoba ukagitegura neza ukubahiriza ubushuhe butekanijwe guhera ku munsi wa mbere gushika mu minsi dusabwa ko turiko turazicanira canke ukaraba ingaburo ukazihereza novuga ingaburo zikwiranye n'ibiringo ziba zigezemwo ikine naco ukaraba n'amaburi buri mbega ziriko ziranwa amazi uko vyasabwa hari ama antibiotique umuntu agendera azihereza guhera mu minsi ya mbere ukaraba yuko ayo antibiotique ziriko zirayaronka kandi ku mwanya no kuvuga hanyuma ugaheza wubahiriza novuga incanco uko zisanzwe zitegekanijwe mu mice yazo itandukanye ukamenya ati ku munsi w'indwi bigenda uko umunsi wa 14 donc kw'incanco zitegekanijwe muri ico gihe ubufise novuga ibice byinshi kwijana byuko ushobora kugwanya ugufa kw'inkoko kandi aho bikozwe neza urasanga nko mu nkoko 100 hapfa 2 gusa canke 3 kuko akenshi baharurira bafashe ku bice biri hagati ya 2 na 3 kwijana byo novuga bijanye n'impfu zisanzwe zizwi zemewe naho ziba muri ico gihe utavuga ko inkoko zapfuye ahubwo uvuga ati nivyo bisanzwe bizwi ko bishobora gushika. Ego rero wewe Rénovat nk'umuhinga urashobora kubwira ati urashobora guhumuriza abarundi ati bijukira ubworozi bw'inkoko? Ego no bibahimiriza cyane gose kuko ibihugu biteye imbere canke ibihugu bifise aho byashitse mu bijanye n'imibereho y'abanyagihugu barateje imbere cyane novuga ico gitungwa c'inkoko
aho usanga kumbure mu mfungurwa abanyagihugu baba bafise novuga za misi yose inkoko ziguma zigaruka cyane gose comme source de protéines abantu bafungura buri munsi. Ego naratembereye ivyo ibihugu byo mu karere nasanze Ubuganda, Tanzania baturusha inyama z'inkoko kandi baturusha abantu. Mbega bo boba bakoze iki kugira baronke izo nyama ku bwinshi aho twebwe zibuze ngaha? Ni igiki nkamwe bw'aborozi nk'umuhinga mwodufasha? Ico novuga mfatiye nko kuri Tanzania kuko hoho ni hafi yacu kandi umuntu arakunda kujayo no gutembera. Vya bigo twavuga bisanzwe bihingura novuga bitegura inkoko guhera ku zikira umuswi gushika zigire ziboneke, donc ama centre de parental muri ico gihugu birahari. Hari zitwa za Silverland, Interchick n'izindi nyinshi gose zitandukanye. Abo rero barahari kandi bariko barakora mu kugwiza imiswi. Nico gituma ubona kenshi no ngahi wacu mu gihugu iyo twabuze inkoko kenshi tuja muri Tanzania, bobo kimwe bazironka ku ibeyo hasi kubera ko zisanzwe zivukishirizwa muri ico gihugu. Nta mahera ya transport ajamwo, nta bijanye n'amakori bijamwo, no kuvuga izo nkoko bazironka ngaho hafi. Ikigira kabiri barafise novuga amashira hamwe menshi atandukanye asanzwe akorera mu gisata kijanye no guhingura ibifungurwa vy'ibitungwa. Ayo mashira hamwe amwe hafise inkomoko muri ico gihugu nyene. Hanyuma ikindi naco mu makaminuza yabo baragira ubushakashatsi bakabona ati uno munsi ikintu gikenewe ni iki, uno munsi ikintu abatanzania canke abaganda bakeneye cyane gose gusumba ikindi ni iki twokorera kuri iki turane ko twoshobora gushika imbere. Rero hamwe n'ivyo vyose ufashe ivyo vyabo banovuga ayo mashira hamwe yabo bantu basanzwe bazana imitahe yabo canke ivyo bahingura hariya mu bihugu vy'iwabo bakabizana aho muri Tanzania, ugashira ku bushakashatsi bukogwa bakabona ati mbega ubworozi buhagaze gute, ugashira kuri uko kuntu basanzwe bafise ibi novuga ama centre naisseur atuma bashobora kuronka izo nkoko byoroshe. Ivyo byose biterateranye niho uco usanga bashobora kuronka inyama ku bwinshi, ibe yazo igakoroka, hanyuma bene gihugu baho bagaheza batangura kumenyera kurya inyama kubera ko zakoroye ibeyi kandi ziboneka byoroshe. Ego dusubire twibutsa bariko baradukwirikirana ku mpande zine z'isi. Ni JCTV ni kiganiro giha umwanya ugwaruka canka abandi bantu bafise ibyo bariko barakora mu bikorwa by'iterambere mu gihugu gusigura ibyo abantu ibyo bariko barakora. Rero uno munsi turi ku bworozi bw'inkoko nkuko mubibona. Ibi biganiro twabihariye ubwo bworozi bw'inkoko. Ejo hirya yejo tuzotangukira ibindi bitungwa. Ego Rénovat, urumva ko ikibazo hanini ni ikibazo gikwiye gufatwa ku rwego rw'igihugu. Mbega wose abiko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi? Ego ico nosaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, kimwe uno mwanya kumbure bitarakundiwe byuko twogira iyo centre naisseur ishobora kuboneka, nuko bamwe mu basaba koroherezwa kwinjiza inkoko zivuye muri ivyo bihugu bisanzwe bizigwiza bokorohererwa nko mu bijanye n'impusha. Hanyuma ikindi nuko amakori ku bintu bijanye n'ibifungwa by'ibitungwa canke ibintu vyinjira kugira bisahirize mu bworozi vyogabanywa, nkuko kandi bivugwa ko vyagabanijwe ariko kumbure bikiyongera kugabanywa. Hanyuma ikindi naco nk'ubushikiranganje ni byiza yuko hobaho ikigo gifasha mu kugerageza kurondera iyo centre naisseur y'ibintu bijanye n'inkoko, kuko ni ikintu gisaba uburyo bwinshi. Rero kumbure kugenda ku muntu atarasanzwe azi ibijanye n'ubworozi bw'inkoko ukamubwira ati debloka amafaranga ni miliyoni 300 500 ahashire mu bworozi, bamwe ntababona neza ukuntu azoshobora kuyagarura. Rero niho haho usanga kumbure abantu benshi batariko barabona yuko boshora imitahe yabo muri ico gisata. Rero ariko ari nka leta kumba ari nk'ubushikiranganje bo barashoboye kubikora, hanyuma abandi bakazobifatira akarorero bivanye no kunabona biriko birabungukira. Ego Rénovat, ikiganiro cyacu kiriko kiregereza ku musozo. Ni ikiganiro cy'umwanya muto. Mbega aborozi muri ubu bukene bw'ibikoresho by'ibitungwa, muri ubu bukene bwo kubura imiswi, aborozi mwe bamurakora iki ku ruhande rwanyu? Ico novuga mu bijanye n'ubworozi nuko kimwe hari umuntu ashobora gukora akabona ati kumbura uno munsi wananiriwe ninga, hanyuma ejo agatera intambwe akavuga ati uno munsi ndabona biriko biraza bigeze nga, nuko kumbure abafise ibyo bamaze kugera ko novuga nk'iterambere bafasha babandi bakiri munsi. Hanyuma kugira n'uwo mushasha ariko yiyumvira kugira kuja mu bworozi ntahava aca yihebura bivanye nuko ariko arahomba uburyo bwiwe.
hanyuma ubushikiranganje bube hagufi yabamwe mu borozi baze babagendera babatera intege hanyuma muri rusangi duhana amakuru ivyo birashobora gutuma hashobora kugira ico tuba turashika ko mu kurindira yuko ivyo bishoboka bitandukanye twiteze bishobora kugira kuboneka. Ego Renova n'ubu ndacari kuri wewe akajambo kanyuma wobwira bariko barakurikirana kino kiganiro nk'umworozi w'inkoko naka. Bo ico novuga nuko botahura neza yuko ubworozi bw'inkoko anovuga ari ubworozi nk'ubundi botahura neza yuko igitungwa icari cyo cose na cyane cyane inkoko kubera ko arizo turiko turavuga ko gifashwe neza kiratanga umwimbu kandi uwo mwimbu kumbure uza ari inyungu ku bantu basanzwe bariko barabikora. Rero ntibacike intege batahure neza yuko ivyo ni bimwe mu bishobora gutuma ubuzima bw'abantu benshi bwiyongera kuko bizotuma ubushomeri bugabanuka, bizotuma amakori muri leta yiyongera, bizotuma abarundi batari baki bashobora kugira kuronka ico bakora hanyuma baronka ivyo bafungura, baronka ukuntu bashobora kwikenura mu buzima bwabo bwa misi yose. Muri rusangi no batumira yuko ibijanye n'ubworozi bw'inkoko bo biteza imbere bamaze kubijamwo nabo bagashishikara no kumbura niyo boshikirwa n'ikibazo bagerageze kubaza ariko twese muri rusangi dutere tuje imbere. Ego dusubire dushimire abariko baradukurikirana ni ngaha turangirije kino kiganiro tubamenyesha yuko tuzosubira mu kiganiro nk'iki ku bworozi bw'inkoko aho tuzoba twatumiye aba bahinga mu mazimisi mubona mu biganiro by'inkoko bagahura n'abandi bahinga basanzwe bakora mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi turiko turarondera muri JCTV kugira baze batange umuco banavuge n'icokorwa kugira umwimbu w'inkoko ugwire mu gihugu hamwe abene gihugu bashobora kuronka ico gitungwa biboroheye. Muze musubire kudukurikirana umunsi nk'uyu amasaha nkaya ni kuri JCTV imisi yose nk'aya mango murakoze.